Utsindo ngo 15 uwitwa Raphinha rero ngo inkuru ya hafi nuko agiye kubagaragara vuba abakunzi baba Barcelona baza kuba mukubari bamukumbuye cyane. Raphinha zotangwa kuboneka ku rukino bakira umugo wa Atletico Bilbao i Camp Nou Spotify. Novuga ati nimwe mu nkuru nziza cyane abakunzi ba FC Barcelona bagiye kuba banakira kandi kanatsinda bari bana munyotewe gose burya nabonye ku gafoto kiwe yapibriye kuri Instagram Lamine yamaraza gupostinga ati ndagukumbuye cyane mu grand frère. Novuga ati ni kintu cyo kiragaragaza yuko abakunzi ba FC Barcelona ndetse n'abakinyi basanzwe banakina nako banamunyotewe cyane banamukumbuye Raphinha barakumbuye ukubaho kwiwe hagati muri bo mu kibuga bariko barakina umupira kuko Raphinha numwe mu bakinyi iyo yambaye igitambaro ubona neza na neza ati kiriya gitambara kiramukwiriye n'abaragikwiriye ukabona ati numwe mu bakinyi agerageza gutanga motivation mu bakinyi akamotiva kana ko karamotiva abandi bakinyi bagenzi we ati dukore batsinzwe ico gitsindo cinge batsinzwe bibiri burya nabonye akantu yakoze kuri El Clasico mu mwaka uheze Mbappe avunitse bamaze gutsindwa igitsindo kimwe umuhagarikiza akavuga ati gena muvurire hanze Raphinha shazari rukanga tora gashakosha ragasohora na Mbappe burya yarakigarutse ko vuba mu kiganiro avuga ngo nkubona ibintu byari bibaye kajya kanya Raphinha ariko raza aterura ibintu avyirukana aterera hanze naciye mbona kujoro riza kutubana rirerire nukuvuga akibona ibintu bibaye akavuga ati eske ubu mwete bafise bariko baradutsinda turacanganya mugabo bobo mu minota ya 10 na kangahe bariko barashusha match bakaniye gutya iri joro yatobanarira uko bibiri kose burya nasanze gutsinda urukino cyane kwitwara neza mu rukino ntibiva ngo nuko ngo kumbure ngo mufise ngo je nziza ngo mukina je de passe cyangwa mukina ngo je de possession cyangwa mukina je contre attaque no habwo nabisanze na motivation mu mufise ubwanyu irakora raba Argentine eko Argentine batwaye gerageza urabikombe bibiri bariko gutwara muri no myaka ndavuga ibiri ca 3 ca Coupe du Monde ese n'igikombe ca Copa America hakitwa mu buryo bwahe si Argentine uzokumva ngo tibakina ngo je ngo kuburyo ngo zangwika gukonvenka wabona ko rukwitanga gukomeye ukabona nkaho mengo hari motivation irikire basunika kuguma kumva yuko bokora ibishoka byose kugira ngo batsinde batahukana ico gikombe bakumva yuko bategerezwa gukorera ibishoka byose bakagwanira umukinyi wabo Lionel Messi kugira ngo bamuheshe ishema mu bantu sinzi umuntu yanakivuze ko aravuga ngo nimba Brazil bipfuza gutwara igikombe hajya ari Luis Suarez bipfuza gutwara igikombe cy'isi ko biranashoboka kubera ko ni equipe ikomeye bakore bazi yuko bariko bakorera Neymar nkuko Argentine babikoze babikorera Messi rero ikico kintu waruvuze ca mbere cy'umwete nishaka ni kimwe mu bice vya football mugabo kandi akaba no gukorera hamwe kumvikana bavuga ko ubwa mbere na mbere cyo Barca bari bafise muri seziheza ubwa mbere bari bafise gukorera hamwe hanyuma ayo maklasiko bayakina bafise umwete ndetse n'igishaka cyo gutsinda Real Madrid mugera Madrid bo bariko barahuzagira ikibitandukanye batariko barakoreramwe batariko baravyumva wasanga Mbappe ni performance Vini performance zari zaranse byari byisa n'ibyagoranye ukarabande bakinyisanga bigoye cyane gose kuntu bakina Siridoje ya Barcelona igacifata neza ya Real Madrid hagati mu kibuga sanga Pedro Zarize na Frankie de Jong bamaze guhuza n'ibindi bitandukanye rero unaravye match ya nyuma basi n'imiburiburi niyo Real Madrid bize bakavuga ngo natwe dufise impamvu y'ivyo dukeneye gukora kugira ngo dusinde Barcelona bariko kutwifatira urabona ko match ko yari ikomeye Real Madrid batangura bakajije kose baranataka cyane Real Madrid kugeza kukanya nako Barcelona kugeza kukanya mu bwo jire kundaje kubatsinda bisa n'ivyamaze kurangira match isa n'iheze rero mubisanzwe Raphinha n'ubusobanuro bukomeye ku vyo yatanze muri Barcelona seziheze Jesse nipfuza kubona Raphinha gusa garuka mu kibuga ahubwo nipfuza kubona Raphinha umwe waseziheza agarutse mu kibuga afise umwete yumva keneye gukora afise ishaka yumva ko ashaka mu by'ukuri guheka equipe ku bitugu vyiwe mu gihe vyo bibaye ngombwa ko ari wabikora kizigenza mwiza wa club mugabo iyi sezo biragaragara nkaho Barcelona nabonyere ku giti cyabo n'abandi bakinyi batandukanye batari bameze neza mu kibuga ubwo rero ni inkuru nziza kuri Barcelona inkuru nziza kwa kunzi uno mugwi kumva ngo Raphinha araje kandi ashobora kuza akabafasha kugira performance za mu kibuga bakongera kugaruka navuga bafise urugero nk'ugwegereye ubwo bari ko muri sezezi zishanga kanatsena bakanarugeza biranashoboka bakanarurenza yego mwako heze nanabona bari mu nama bako barayaga ndetse n'umumenyereza wabo Diete Hans Africa harakuntu asanga ku ruhobe rwabo hacafye ko bije bikombe bigera kuri bitatu kabona neza na neza FC Barcelona bariko bakina bafise hangiro kanaka motivation kanaka rero
ni navyo byanatumye kubona FC Barcelona itwara neza ndetse kanatsinda ukabona yuko muri UEFA Champions League birakunze yuko bashika muri demi finale nyuma yo kumara igihe kirekire batisanga muri ujya mwanya ariko nubwo byagiye kurangira batsinzwe n'umugwi wa Inter de Milan hayerema barabona ko urugero rukino rwabaje na Inter de Milan FC Barcelona bakoze ibishoka byose imagine kugombora ibitsindo bigira kuri bibiri hari Sansino bibaza ko ari ibintu byoroshe baje bagombora ibitsindo bibiri ego nivyo biragoranye kukanyuma baje batsinzwe igitsindo kenshi kanatsinda umva ko amakosa bakuntu bako barata kuri Ronald Araujo ariko novuga ati ni FC Barcelona mu mwaka weze yagaragaza ko afise umwete n'ishaka yo kuza gutwara ibikombe byose bigira kuri bitatu navuga La Liga Copa del Rey ndetse na UEFA Champions League kandi ukabona neza bivanye na performance yo ko baratanga mu kibuga n'umwete bafise urabona ko bano basore vraiment FC Barcelona muri 2025 itandukanye na FC Barcelona twabonye ino myaka inyuma duhereye nko mwaka wa 2020 mwaka wa 2016 kuduga niyo tugiye kuona FC Barcelona itandukanye n'indi myaka yose twabonye ino FC Barcelona ya 2025 itandukanye na FC Barcelona zari ziciye ina FC Barcelona yari haheze muri iyo myaka dukuye mu mwaka wa 2025 kuko ni naho banatwayemo ico gikombe cha UEFA Champions League yego ukabona ko FC Barcelona bariko bakina bafise ishaka n'umwete nuko kabisa bimeze kubitwa navuga ngo Raphinha gikuba agaruka ava mu mvune yitezwe ku rukino ruvuga ngo wa Atletico Club canke Atletico de Madrid ngo ashaka kuzomuha iminota mike y'agakina bibaye na ngombwa kanamuha iminota navuga ngo ishoboka itari mike nuko twova twivira muri equipe yitwa FC Barcelona dusimbira ku yandi makuru nuwitwa navuga ngo Zidane bagiye baramubaza ikibazo navuga ngo gitanduka bavuga ati mbega wewe Zidane woba uzogaruka kumenyereza equipe kanaka yari witwa Zidane novuga ngo mutusamwe tuzogeza muri kino gihe novuga ngo yanakoze ibintu bitasanzwe aho yafashije equipe yitwa Real Madrid gutwara ibikombe novuga ngo bitatu vyikurikiranya vya Champions League beshi baravyibuka ariko n'ino equipe FC Barcelona akanatwaye banashaka n'ibikombe bitandukanye yaba akiri umukinyi abanashaka ari nko muri equipe yitwa Real Madrid beshi bavyibuka ko yatwaye ibikombe novuga bishika kuri bitandatu ariko muri equipe Real Madrid mu gihe karakina yaba champion ya Espagne yaba gikombe c'umwami yaba Super Coupe ya Espagne yaba Ligue des Champions yaba na Super Coupe de UEFA tuzibagi kandi na kiri bikombe novuga ngo ca Coupe Intercontinental yafasha kandi na equipe novuga y'Ufaransa beshi baravyibuka gufasha gutwara ikombe novuga ngo gikombe c'isi beshi bibuka c'igihumbi kimwe na 1998 uno mukinyi imyaka cyangwa mu meza y'imyaka 53 yitwa Zidane rero kugeza muri kano kanya bamubaje kibazo acha bishura avuga ngo kugeza muri kino gihe ngo ndaza vuba icyo maje avuga ati vuba cyane ndagaruka kumereza equipe kanaka ariko yavuze baje kumereza equipe nationale yavuze baje kumereza umugwi kanaka ariko abantu ariko bariyumvira no munsi Patrick ati mbega witwa Zidane kuba yavuze amajambo avuga ngo ati mbega uzogaruka kumenyereza akavuga ati ndaza vuba aya majambo ya Zidane aza kuba yerekeza he tuza ko twubona ko Zidane nko yavuze agiye kugaruka kufasha equipe nationale ko twabonye bamwe nabo mvuga ngo ni Zidane nyuma ya kuba afashe equipe yitwa Real Madrid agatwara ibikombe bitatu vyikurikiranya akaca ademissiona akavuga ati ndavuye muri equipe yitwa Real Madrid donc bamwe batakuvuga ngo Zidane akikuba ava muri equipe ya Real Madrid kugira ngo ntiyono nivyo yakoze ntiyono namateka abandi bavuga ngo afise ubwoba binabiriya ariko no musi Zidane yavuze yuko agikuba kagaruka vyukuri Zidane agigaruka muri equipe kumeza equipe ubaza kubona Zidane agenda kubaje muri equipe kanaka equipe nationale cyangwa kumubona aje muri equipe novuga nk'ama club Zidane amajambo yavuze utakwe insigura imeze gute nk'umuntu uvuga ngo yumvise amajambo ya Zidane bwa mbere na mbere nuko birasa nibisobanutse cyane nubwo ahubwo ico bigitangaza ko kutumva Zinedine Zidane atagiye kumenyereza igihugu c'Ubufaransa ategezwa nyine kuvuga yuko agiye kuza vuba kubera ko si kera cyane gose aho equipe nationale y'Ubufaransa igiye gutangura gutegura yitegura gukina igikombe c'isi mu bisanzwe ni izi nkino zonyine zigiye guhera z'ibihugu zo kurondera itike kuzogikina kino gikombe ari ku mugabane wa Afrika hagira kinwe zino match z'amabaraje hajya ntijya yeje igenekerezo rya 13 hakinwe n'izi nkino zindi hariya ku mugabane wa Buraya bose barondera no matike bamanze baheze gukina zino nkino hanyuma bamaze kuronka matike nibaza ko Zinedine Zidane azoba hageze yuko na waronka akanya kiwe kubera ko Didier Deschamps biravuga ko atazoja kumenyereza igihugu c'Ubufaransa mu gikombe c'isi izotangura mu kwezi kwa 10 nako mu kwezi kwa gatandatu igenekerezo rya 11 gihe mu kwezi kw'indwi igenekerezo rya 19 rero kuvuga ngo ndaje vuba byumvikana ko nyene abivugiye mu gihe ciza cyuko bisa n'akazi giye kugatangura vuba cyane Didier Deschamps agiye kumureka Didier Deschamps burya yaranakinanye na Zidane
yarakinanye na equipe nationale batwara igikombe cy'isi ca mbere bari kumwe n'icya kabiri umenga bari kumwe rero ubundi Zinedine Zidane je kubwanje novuga ko biragaragara ko equipe nationale agiye kumenyereza ari no equipe nationale ya France kabisa ni ibintu bigaragara ko ari yagiye kumenyereza kuburyo byanatangiye no kuvugwa muri agetandukanye ko umugabo witwa Didier Deschamps ko ashaka kuja kumenyereza ibindi bihugu bitandukanye ari no nabonye yagira mu proposa ngo naje kumenyereza Italy kubera ko uyu mugabo n'umugabo bamaze kwerekana ngo je ndi umuselectionnaire mwiza si n'umuentraîneur mwiza ashobora kutaba umuentraîneur mwiza mugabo kubijanye n'ubuselectionnaire bivanye naho nagijije ubufaransa ndi mwiza kabisa ndazi gucagura abakinyi beza nashishana muri ibintu bihugu biba bifise n'abakinyi beza nka Italy canke nk'ubufaransa canke se nkizi zikomakomeye rero biragaragara mu bice byinshi ko Zinedine Zidane atagihinduka agiye kumenyereza igihugu cy'Ubufaransa nawe isono baza kubona agenda muri equipe nationale y'Ubufaransa kuko tubona ko Didier Deschamps nawe ibikombe no vuga vya mondiale amaze imisekara bitwara atwara n'amayero n'atandukanye Zidane baza kumwerekeza he nyuma kuvuga amajambo yuko agiye kugaruka vuba nizera yuko Zinedine Zidane amahirwe menshi ari kwerekeza muri equipe nationale y'Ubufaransa kubera yuko byaranahatswe no muri minsi yahera aho byavuzwe cyane yuko Didier Deschamps ari muri bamwe mu bamenyereza baba bagomba gusezererwa muri equipe nserukiye y'igihugu y'Ubufaransa ariko nivyo byararangiye tubona kihari ariko haravuzwe amajambo menshi cyane yuko Zinedine Zidane we ariko arategekanya gusubira kugaruka nk'umumenyereza ariko atari umumenyereza aza kumenyeza equipe ko kanatsinda yararondewe n'ama equipe menshi burya na Real Madrid byaravuzwe cyane ko banifuza kuraba uburyo bashobora kumugarukana ariko birangira Zinedine Zidane adashoboye kwemeranya nayo mahitamo yo kuza kumenyereza umugwi wa Real Madrid kanatsinda ni nawo mugwi twabona yuko amahirwe ariyo menshi cyane Zinedine Zidane kuza kuwumenyereza ariko bikarangira twumve ko Zinedine Zidane wewe yifuza kandi gusubira kuja kumenyereza equipe nationale sangwa navukamwe hariya yanakiniye y'Ubufaransa nizera yuko rero amahirwe menshi ya Zinedine Zidane ari kuja kumenyereza Ubufaransa kuko kanatsinda twumva ngo na Didier Deschamps umwaka